uyu munsi rero ngomba tuvugane kuri sujet ivuga ni ryari umuntu amenya ko hageze kwiyubaka kwiwe. Nashisemo gucagura iyi sujet kubera ko hari abantu benshi baharsira abandi kumbure ugasanga umuvyeyi hama akeneye ko umwana wiwe yubaka hanyuma aronka kuzukuru canke iki abandi nabo bakabigira pour kubigira. Je ndibuka nifatiye ko nkarorero muri 2017 hariho umumama wo muri famille mugasi ndamuvuga izina abo muco ngumenya yaramparseye kugeza aho nasigaye ntinya kugenda muri mariage umuntu dore muri mariage takumbaza ngo none ngo bigasonga imeze gute ngo mariage ni ryari ngo problem irihe gucanke nyimba ngo uravuga tugutereye nyimba byaranse urabona ko wowe ngo wenda kuzireza ngo uri mu kwiza imyaka 30 ngo raba yaramparsera byakaga. Urumva rero ico novuga kuri iyo sujet nuko atamyaka kugira mariage ibaho umuntu wenyene niwe amenya ko hageze ko agira mariage bivanye nuko yahuye n'umuntu doke n'umuntu bimbanamo umuntu bakundana haba bakumva bo bijamwo bikavana kandi n'uburyo ko umuntu yaronsa akazi canke asaka business araronka duhera dushobora kubatuma baho kuko mariage nyimba ari ikintu nyimba ari umuntu udahera wojamwo no kuja muri mariage atakintu ata source de revenu mu office benshi rubitse bavyisangamo ugasanga yisanze muri mariage ataraheza n'amashuri ari umuhungu ugasanga yiga muri université kubera ko abantu bamuremereye abavyeyi canke inshuti canke abagenzi. Urumva rero nyimba uri umwe mu bantu baharsira abandi bagiye mariage urabi ubihagarike n'ingeso mbi cyane gose ingeso mbi kabisa kandi abantu benshi bari victime y'ibyo bintu surtout iyo wahejeje amashure kamara imyaka 2-3 uraho cyane ko babona abantu waronsa akazi bashitanga ko barakubaza ngo uyu mariage nijyari uyu mariage naho woyigira abo bantu bakubaza ibyo usanga batazi niyuba ntibaza no kukuraba bakubaza niyuba baza gukora mu nzaro no kuvuga babivuga po kubivuga nyimba rero nawe uri umwe mu bantu baharsegwa ngo ugire mariage ntubumvirize aboye n'aba Babylon bakeneye kugustressa pour rien. Urumva umuntu ashoga mariage afise 20 ans afise 25 ans afise 30 ans 45 ans 50 ans donc nta mwanya uhari wo kubaka. Umuntu wese niwe yumva ko hageze rero tureke kuza turinjira mu buzima bw'abantu. Iyo sujet nayivuze kubera ko abantu benshi baraba victime y'ibyo bintu kabisa ugasanga umuntu ari stressé arondera arategura mariage gihuti akarondera umufiance gihuti juste kugira akubera amaso y'abantu kubera stress abantu bamutera no rero wowe rero sinzi icyo byumvira ko nyimba wowe by'ukuri umaze kubona umuntu yabaye harsire kuri ibyo bintu cyo bimenyesha muri commentaire ndakunezerwa no kubona ibyumviro byanyu nuko rero mbandanye mugira umunsi Imana mwiza rero ciao.